ko wewe ntashobora kukuniga nkakwica uretse ko ndashaka kumenya umuntu yaje guhungabanya ubuzima bw'umugore wawe ninde yitwa Muhora Keridia uwe ndondera Shasha wikirezi nakubona ashaka bra uno munsi nyimburara nyibuze magute nje ntazi uno munsi ufitiye amakuru menshi cyane apana sansa cyakwe apana yayandi kuko umusore muri yayandi ayandi arenza arya ubuntu bishasha n'araheze ngiye ndi ubuntu bishasha bandika ko nsoma izuba yarinyisha soma yari kwakiye hewe ubuntu bishasha no kararyoshe none ubona ewaza kagendera mu munyaganyaga reka ndabona igisagara cagufashe vraiment ubu abanguru nibwo bwikuki ubona ko twari kuki n'agapo karavuye ko karomora kakanguru uri uburera raba byabi muvyibuka y'amatashi sharuguru ni habi vraiment naho ngiye gusubira n'inzira ijana nta niyo nibuka reka vraiment ndakubeshe ahubwo mbya nterukaye ndaheruka ntuzongenda nkazanzagenda ngaruka ndabizi ko umunyamadirisha wewe umugenda duka umanuka jewe naramanutse sinkisubira ko uboshe ndavyoroshe gusa nenda kubwiye none ndiko ndatwenga agashatsi kashinze hejuru nambaye mberewe nicaye muri salon ministre uri kuranywa akaji muko hari kibazo gaye ndiko mvugira ku gisebe kakunca umutima igisebe nyabaye uri mu vyuzuye nkuko wo kwicara igisebe sawa je nari nzako ko ari umuntu aba ahunza amagogo n'amananiza kumba umuntu ntabavuye ntabagiye oyabwira ingene bimeze biriza rero wewe uretse ko ari wewe utanga kumenya gikundiro shaka kubaza jewe ryari haraje umugore ngaha ntazi mushasha araza ndamwakira nyene bimwe bati njyana mushitsi iki ndamubaza mwifuza abandi mwe bashaka ngo umugore ngaha naye mbwatasha gikundiro nawe yasigaye yasha none abantu bose zega ndabakunda umugore wiwe iki ni jewe ndi ngaha anya hewe ambaje sindamwika jewe ko yangu si wewe ninde acambwira ngo kama ngo ni Muhora Keye Lydia ndikanga ndamubaza Muhora Keye Lydia ntishana ngamwa mwazimiye yaba hose tubana abatanyi benshi mugende mubazi ahandi mwumve jewe ndibakirezi ntarije ari nganje mugoronga ko nje wasanze kandi urabibona umugore araraniza arampariza ngo ashaka Lydia ngo ngaha ngo none rero byansobanuye neza ngo byancanze mu mutwe banzu indire gato uraraba neza ko atari abagore bagateranya abagore ngaha mu gisagara ndabazi sawa hinge ndakubwire nawe urambarira ndambwe nje kirezi ngo yaha mushaka ngo umugore ngaha ngaha yitwa Lydia ndambwe ngaha nta wundi mugore haba njeje nyene nitwa Kirezi genda muraba handi mubaza handi mumena kumburenga mwa mwazi minga mwe ngaha kera yego umugore arananiza arambwira ni ngaha sinazimiye none ngaha ni haba umugabo yitwa Gikundiro aho nyene umutima ngo gi Igikundiro ntego Gikundiro rero umugabo wanje rero ngira petetre wihenze izina ngo ya ahubwo madame akantu rero yambwiye ngo kabe akantu katumye nibaza ngo ya madame ngo urumva ngo ahubwo wewe ushaka ko waje mu ntazi nyine arambwira ndumva ko uyu mugabo ariko arancanga ndumva ko ari ikindi kintu mu mutwe ahubwo nashaka kubaza wowe uzananye na Gikundiro kuva akaje tutamenyana uwo Muhora Keye Lydia uramuzi none jewe ko Desire haciye imyaka 4 iri mu guhira 5 tuzinanye kandi namaza ngaha muri uru rugo ni gute uwo muntu ntamuzi shaho ya byakore ntawuzi oya pe nta wundi mugore wiwenzi pe nta nubaho none tuvuge ko agwaye mu mutwe umugore sara oya boni abagore bagateranya bamwe bagenda barera mu barabara urabonetse nibariza yuko anage n'amadidani n'umugabo mazimisi ahageze kuri apera cyasohoka akaja hanze canke no telefone yiwe kamengo ndamucumise icumu mu mutima
urumva nkaca mbona arahindutse urumva kamena ashaka mu telefone yiwe rero maze imisi ndavyiga ko ndarabana n'uwo mugore aje ambwira ati yitwa Gikundiro arambwira ati uraraba neza abo ni bagateranya shabo ntibadutesha umutwe agiye kwitaba naho usanga agiye kwitaba apereza akazi nuco urumviriza byose apereza akazi yitabira inyuma ico nshobora ko gukunda kandi abantu bikura amata nk'isazi warabonye wavuye urabizi byose yo aho imbere hose uri ruguru nk'ahandi hamwe twava muri zambaragazi nije ndiko ndiyumvira none kuri kumviriza abo bagore bayerera mibarabara aho ugira umugore byamutaye bimuta azanga yego nakazi ndamusohora wumve nanje urabitswe ntihagarara ko ndakuzi urabizi ko ndibanye na mukuru wanje yafashe ndagumbwa mbishakiretse wewe uri umugore muri uru rugo ntuze kumviriza amajambo y'abagore bazoza bagira iki ifate nk'umugore mu rugo urujinyikiremo nta bindi wewe kumviriza amajambo avuye hariya hoho ivyo ntiwo kubaka nivyo musanze ubizi hewe nanje ntaja ngaho ngo ndiko ndemererwa ngo mama yaje ngo ngori ivyo vyihoze mu ndege ngo ivyo vyihoze nitwo bitaka umwanya muremure ahubwo ntera inkuru imana senga saba inyumve n'ukuri imana aho nacira hazi naho navuye sinye ko asubira mara uragapfa udasubiyeyo Kirugo magenda sikindi. Jemaze imisi niweza mugisha ndamutega ku bintu vyerekeye amahera mutwa mu cumba amahera hari amadolari y'amarundi ariko amariko narasize nasanga ni kwa kiri kwa kangahe twaragiye tutukebrivire ndamusigira umuduga harimo amahera ndayasigana nkabona nigira nkaho ntayibuka ndamugati genda nyokeshereza umuduga ariko mumenye yuko amahera ahubwo yatoye akayegeranya neza agacabika bukatsa ku muduga urumva maze kumutega inshuro nyinshi vuga ati uyu muntu ndabe yuko ari bukoramo akadimire basi ari buyateruye yiruke ariko aho hantu sindahamufatira n'umuntu ki iba ari umwizerwa bingana gute mabuye ubundi mugisha ajanye izina giyewe uriya mushinga ntahe koko umunyamugisha pe ariko kandi umugisha barawukorera si uwizana harimo ikindi naco iwacu n'abantu b'ingeso mbi bavayo yajaze icaje gukora kandi nubwo akenye ariko arihagararako mugisha niwe muntu azi neza yuko agomba kugira igitumbura yiguriye kandi amafaranga yakoreye atarayanovye canke ahemukiye umuntu ni wa muntu aba agomba neza yuko ikintu icyo ari cyo cose agomba kuzikora ku nyungu za mugenzi wiwe ntiyitaho amafaranga ntiyitaho guhemuka ntiyitaho ikintu na kimwe muri make wa muntu agwanira icizere agwanira ubuntu niwe mugisha usibye ko nyine yuko abantu b'imitima myiza nk'abo bonye batigera batunga kubera ko bahura na benshi babahemukira bahura na benshi babakoresha mu nyungu zabo ntibabahembe nawe nivyo vyamushikiye ariko uriya muntu umugabo mwiza pe cyane ubundi wari wakunze mbonye jewe abo ni bantu nkeneye muri kampani yanje mbega hoho kumvise ngo ari umubosi yamuhemukiye umubosi w'umunsi oya ntawe nzi ariko nanjye navyumvise uko nyene gusa niko bimeze usibye ko habura n'uwe wenyene ariko ababosi benshi niko bameze bahemukira abakozi babo babakoreye neza gusa icyo namukundira ni wa mugabo ajya agafirobeye nubwo mumwamukira muri igihumbi ntibimuca intege zo kumakora sinahitse ko kuri musanga kimaze gukibona usibye ko ari bake gusa ariko baracabaho kandi abantu nk'abo ntibaramba niyo mpamvu ugere nk'akantu ahubwo ni ukubwira amabuja wanje kubera ko twamuronse umukozi nk'uyu mwiza turinde kutamutakaza kubera ko ni igikoresho cyacu cyiza cyane
kubera ko ndavira ngaha ku kazi abantu benshi bose baje je ngomba nacerewe nsanga ivyo je nari kubakorera yabikoze mu gishingo canje nyumva ati umuntu abishobora gute abantu bose ngaha baramukunda sinzi mpamvu mbona bakwatara gushikira je ndagushimiye cyane kandi ugiye kubiraba ukuntu bigenza kweje nzonezerwa ndakubwira biregiwe cyane ngiye kubimviramo kandi turabe ukuntu two guhindura n'akazi kuko urumva ko ari umwizigirwa ari umuntu dukeneye muri kampani yacu tumufise hafi yacu urumva ko twaba dufise umukozi ni cyane yego Sheri uri muri iki uri kuragira isuku sasa urabona aha ni muri Excel ndashaka yuko uza kungirira ibiharuro neza ubitondeke n'amazina ko n'abantu ngomba guhemba ubitondeke neza hama ucubishira kuri flash nabikwigisha iki ucubishira kuri flash hama ninagaruka mvuye ku kazi uca ubimpa ngende kubisoza kugira ngo ejo tuzohemba abakozi nshaka iyi liste yose urabona ijya grand forme iri mu cyumba urafata ajya amazina yose uyandikire ku mashini sawa mode pass urayizi iyi mashini nta ngorane uraza kubigira rero ndagiye kazi ibisigaye turavugana Isashe nile gatatu ndakuratsa. Umbabarire nimba nandago kiwe mu byo warugiyemo ariko birakenewe ari ibintu bari ngombwa ko tugana nk'umuryango. Uya umugabo mwiza umushinga ntahe nyakuri arumviriza umupfasoni wiwe umuzezwa nzu wiwe umunarugo wiwe umutambukanyi wiwe inanuma wiwe akamwumviriza. Sawa? Ndaguteza amatwi. Hari ibintu by'amazi msinda kwiga ko ndakuraba ukancanga. Sinzi ko ibintu bawe yadukije ubu bibaye iminsi bitahora biba kare. Nkuko tumaze iminsi ndakuraba ko ngaha byari twari ku meza two turafungura. Ego. Baraguhamagara kuri phone. Turasokora je wayitabi hanze kwiremba. Hana gukurikiranye nubwo utabibonye cyangwa ugira iki. Urabizi ko burahinduye mode pass yawe. Yego. Ubu nta mode pass yawe renze. Nyine yakura cyangwa ndabona umengo hari amabanga hari ibintu kura gira erega shenda ndakubire naho wa okay nimba umusuzugura ko tutarasinya tutaragira nyene ibi mariage nyene izwi Jembona ko wanzanye ngaha nkaza nkitwa umugore wawe nigasinde muhira ubu naje ngaha Jemba numva yuko byose turabisangiye ego nta kintu mpisha nta kintu guhisha cyaje ndaguhisha kode yanje ntuyizi yo mu telefone telefone sisiga ngaho gatore kushaka newe wowe no muri toilette telefone uratwara sinzi none gute twa telefone muri toilette sinzi je maze iminsi ncanga so nkoreshe icyo nagomba ndaguhumurize ko ni ikintu kimwe ndakwambika neza mbi nacu ndakora kwica urafungura neza ndafungura byari wagwaye kuko bavuga ngo ni tifoide mugabo ibizananye na covid 19 sinagutwaye mu bitaro byiza sinagutwaye mu bitaro byiza narishe miliyoni 9 nanje ibyo ndabishima urabikenguruka kinyi barabikoze ntuca ubwira izindi affaire ku mpande ntazi umutima we wanje uterana n'uwe wawe uco ubanza ucumba kuba utazi rero mode pass ya telefone yiwanje kuba nitaba telefone hama sinitabira uruhande yawe sheri hari amabanga y'akazi n'igihugu gifise ibanga ni jewe ndonde rurabizi ni je niruka hirya no hino ntuzi icomba ndiko nditabira ijya telefone nshobora guhamagarwa na protocole y'umukuru w'igihugu nshobora guhamagarwa n'umugwiza atunga mugenzanje ari Etats-Unis muri ico gihe ndagenda ahantu ataruyogoyogo na rumwe rushobora kumvikana
kandi hari ibindi bintu sheri udashobora gutahura, sivyo? Ndiko ndavugana n'abategetsi, ni vyiza yuko ngenda ahantu hajenyene, amabanga y'akazi. Ico kintu banza ucyumve, amabanga y'akazi. Oya, naho reke kuncanga. None aha ico nzi turavyara. Hari umuntu turavyara barandufise badusakuriza batera induru. Ndakumverega. Why titabira ngaha? Jari induru ntera. Aha kutitaba kwanje ngaha biraguhungabanya ku buryo habura raso. Igitenge aha muri aka karere hatuba ni wewe wenyine wambara igitenge ciza. Ega kintu tari kura. Shireye. Sinaje ngaha mu rugo. Nje kwambara, nje kurya. Ego na inza yarishe. Jene kubaka. None amabanga yabubatse sindakora neza. Mbwira. Amabanga yabubatse sindakora neza. None ivyo nivyo bakavyonyine. None inyungu ukeneye zo kumenya amatelefone abo tuvugana mode pass, izindi nyungu ukorana niza inshingano z'umugabo ndazikubwire mu rugo: gusumira umugore, kwambika umugore, kumuvuzi yagwaye, no kurangura neza amabanga yabubatse avec efficacité, bikaba vitamineze. Ivyo bintu navyo ndizera neza yuko horo nkengurukira, horo mbwira ngo merci chérie. None ni gute nigikubuze abagore mwabaye gute chérie? Reka ngende ku kazi, ivyo genda byose. Ndumva yuko wasize ibindi bintu mu mutwe. Ndumva yuko wasize mu mutwe yuko najuma y'inzara. Chérie, none ikindi kintu keneye chérie ni giki? Nizahe nyungu wumva mu kumenya abo tuvugana? Hajya niho hava rasyo yawe, hajya niho hava natujya tuguvu nkoresha, hajya niho hava impuzu nziza. Aha muri aka karere ni wowe wenyine wambara neza. Byari nahuye na honorable Ntuzeye, ndamwibagiye izina, uyajeje ibibazo bya politike muri Assemblée Nationale. Ambwira ngo ntubona jewe naho ndumushinga amateka ngo umugore wanje ntiyambara nk'umudamu wawe. Ako karuru nyine karyoshe. Chérie, reka ngende ku kazi, ibindi wihangane na mahoro menshi kazima ndakwitaho, sibyo bebe? Tora kabizu, I love you. Oui chef. Ahanini s'akazi juste kuganira gusa, kubera Yesu hariho niwe wasangije umuhemukiwe, cyangwa shatse kumenya byinshi birushirije, shaka kumenya Mugisha ninde, yavukiye he, yakuriye he, yakuriye mu buzima bumeze gute, kugira arinda agera aho ahemukirwa, nyine kumenya ubuzima bwawe muri make. Bose ni kuri jewe kahise kanje novuga yuko ari kahise kabishe katameze neza. Je nakuriye mu muryango utifise cyane, ariko udakenye nawe udakenye. Sinabiza amahirwe rero yo gukurana na mama wiwanje, kuko maze kugira imyaka 12 mama yaciye apfa, urumva bivaye n'intambara zagize raca mu karere. Hama narize amashuri, ngeze mu ya 12 papa nawe ngo we mbura amahera rero yo kubandanya, mbura ukuno kumana amashuri. Je nari ncaruye ku ishuri ariko byaranze. Hama nyuma ngaho naragerageza, nagize amahirwe ndo umugenzi yakora muri projet raho ndo ngakaraka, nicyo ginagize amahirwe nci ndarongora. Namfise uburyo nyene bwo kuruca byumva nyene by'umuhira, ibyo bikintu bisanzwe. Ariko nkuko ibintu burya bihindagurika, nose umunezero yitasha kuja mu marira cyangwa mu gahinda, niko bimeze. Byaranse ndondera ubuzi ko shoboye kose, aho mbona je ndazi ubuzi bwose bw'amaboko ndabuzi, kirese kwica no kuroga cyangwa gusahura n'injo ntazi, ariko ubuzi bwose uzi bukoreshwa amaboko je ndabizi. Ndetse nakoze plomberie, narize menuiserie, udereva, nari ibintu byinshi cyane, ariko byagiye byanka. Agerageje amahirwe yabaye make kuri jewe, ariko byose nabishima Imana, kuko byose burya novuga yuko byagize gute byaranyubatse.
Hajya Fransa avuga ati ngo le malheur construit l'homme le bonheur le détruit. Niko bimeze. Burya ibibazo ibigeragezo bituma burya umuntu birubaka umuntu mu mutwe. Ariko umuntu uba uri mu munezero gusa. Rero icyamubaje ni uko nahemukiwe n'umuntu urumva uyu bosi wanje yarayifise n'uruhara rudasa kuko imbere yuko ampemukira yamaje kugira amezi 3 s'il vous plaît atamemba nje napoma intama impene inka yarafise urumva hama imirima nje nayipoma inka narazia inuzeya ibyasi ibiki ibintu nk'ibyo nje naze kurikira mu bisanzwe mu majambo make mugabo acagira amezi 3 atandiha icyatumye kibinandaro y'umugore wanje kutanyihanganira nari maze gucika kajyamyenda aho dutuye hose umufisa amadeni adasanzwe iyo ciye hose ati nguyo kajyamyenda mugisha ngo yari ararengana baranzi sibo kajyamyenda niko banyita urumva sibo kajyamyenda niko bari basigaye banyita umugore rero ati je bisino byihanganira arigiye ariko uyu mubosi wanje naje kumenya mu nyuma yuko ari yatwaye umudamu wanje urumva acha mpindurira systeme yereka umudamu yuko amahera je yarayamaye ahubwo umudamu ambaze iyo nayataye iyo nayashize ibintu byinshi bibishisha rero ndabyibuze cyane ngo umutima ubyibye nasaba Imana ati Mana ntabara umwe ukwihangana kuko hajya nasanze ku buzima bwo kwisi umuntu abuze ikintu cyitwa kwihangana ntubana n'abantu nuko rero bimeze maje mu make bugeragiza amahirwe ndongo umugenzi Didier tubanye neza na mama wiwe yambwiye ati yamara burya Didier je kumbwira ikiraga cyo ngaha ngira ngo ngurisha gatongo kanye nagurisha nari mfise mvuga ndiga ngurisha gatongo nzogeye ntangura ubuzima bushasha mu gisagara bashi yenda vuga Imana ikura kuri yarankuye kure kabisa kumuta wa nyuma mfise cyumba ati ngira mama Didier agirene andumira umukiriya ngurisha ka parcelle kiwanje uwo munsi nyine ndashimira amakuru ya Didier avuga ati dukere mu planto ku kazi burya na ubu bashaka kumbana bakagurishije maja mu make rero nuko niwe mugisha maja mu make bash mbumbwa nubwo nutwo nifiti njagafi nirere ntasharingirira umuntu urumva uko niko nibereje yego maja mu make ni ibyo uyo niwe jewe nato na butunzi fise na muryango fise bash ndumwe wagati kagira gute byanje vuga wagati ikisenye ndumwe nuko kuri sinumvike ingoro yarabaje cyane ariko Imana yo neburi kubigenza ushoboke yuko ibyo bintu byose yabigucishije kugira umenye wige kandi ndetse wishuke ashari cyane bishoboke yuko iyo umubayeho neza muri iyo minsi nyuma n'akazi ntari kukajamo ariko tubishimira Imana nibyo gushima ko twiga gushima mu bintu byiza cyane cyane kandi ukomeze kwihangana ashobora koze cyane kwanka yakwibagiye ubona ko ikira kwibuka bashi ndashima kabisa urashaka kuba heza kurusha oya icyo ni heza icyo ni heza yakwibagiye yagutaye mu bukene ugasanga arakwifuje n'undi bosi bebe yarakaga imiti bashi bosi we yitwa n'urwaye ni umunyabujumbu ino nyene bashi wino mu gisagara iwanyu uyu mubosi rero umuntu ari très gentil avuga amajambo meza afise ingabira n'ururimi rusosa nk'ubuki urumva udashobora kumuha udashobora kuba ibyo bintu ugenda kubwiye umuntu w'intungane ubona nyine yuko ari muravuga umushinga ntaye yunze n'ijambo ariko n'umugesera ntarabona agiye ku isi y'Imana umugesera ni umugabo witwa Ruzeye yitwa Gikundiro Didier
Gikundiro DJ ndio zinagiye baje Gikundiro DJ umugabo nyine yabyibusha ukuntu w'amatama Gikundiro DJ baje abantu bagikundiro kumengo n'abahemu cyane uratse kuri umugabo wanje yitwa gutyo